Mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene intara ya Rumonge yotera imbere, buramatari w'intara ya Rumonge Nitunga Consolateur yatunganije inama ku bavuka muri iyo ntara bakorera imirimo yabo aha mu gisagara ca Bujumbura. Buramatari w'iyo ntara akavuga ko intara ya Rumonge yipfuza kurangura imigambi itari mike, aha twovuga kubaka ikivuko ca Rumonge, gutunganya neza igisagara ca Rumonge, kubaka isoko y'akarere n'ibindi. Imigambi mikuru muri iyo twavuganye bwa mbere na mbere nk'uko mubizi, umugambi wa mbere uduhanze ni uwuko turonka ibarabara rishikana ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge uvuye i Bujumbura. Uwo nawe nk'uko mubizi leta iheruka kutwemerera ko uyu mugambi uja mu ngiro. Rero byari byarawuhagaritse nuko abafasha mu mugambi bari baratebeje gutanga impapuro zimwe zimwe. Ubu rero murazi yuko umugambi w'ibarabara tuja mu Rumonge hari umugambi ugiye gutangura vuba bitarenze imbere ngira ngo mu mezi nk'abiri ari imbere tuzoba twawushitseko. Ubundi mugambi werekeye imigambi yishamitse kuri uwo mugambi nyamukuru. Uko mubizi hariho umugambi w'amabarabara aduga ashamitse aduga ku migwa mikuru y'amakomine nk'uko mubizi ruguru. Ayo mabarabara nayo ni barabara rimwe irya mbere riva mu Gitaza riduga ku Muhuta, irya kabiri riva ku Magara riduga i Bugarama, irya gatatu riva kw'iryo barabara nyene riduga i Burambi, irindi barabara ni riva mu gisagara ca Rumonge riduga ku mugwa mukuru wa komine ya Buyengero. Iyindi migambi twagomba kubashikiriza nuko hariho iyubakwa ry'ikivuko ca Rumonge, nawo n'umugambi twagomba ko tubasangiza kugira ngo bamenye ko ari umugambi utegerezwa gushikwako. Ubundi nawo nkuko mubizi hariho iyubakwa ry'isoko rusange ry'akarere ko kumbibe mu Gifaransa bita marché transfrontalier. Uwo nawo n'umugambi dutegereje mu ntara yacu ya Rumonge. Hanyuma hari uwundi mugambi wo kubaka parking ya kijambere mu gisagara ca Rumonge. Hariho n'umugambi mbere wo kubaka izine ihinguriro rizohingura ibi vyamwa byacu twirimira mu Rumonge nkuko mubizi ni sibike. N'iyindi migambi rero aho twifuza yuko twoteza imbere byerekeye kwakira ingenzi, development du tourisme ku kiyaga ca Tanganyika n'ibindi tutibagiye rero n'umugambi wo kubandanya duteza imbere igisata c'indero nkuko mubizi ntara ya Rumonge imaze imyaka 3 ifise ikibanza kitari ciza, ariko iwacu twarahiye turarengwa ko tudasubira muri kijya kibanza. Dutegereza kuja mu kibanza ciza, kandi nkuko mubizi turamaze gukora ko amanama menshi abene gihugu na cyane abajeje intwaro kuva ku nzego zo hasi gushika mu ntara. Twese twafashe ikibazo mu minwe kugira ngo twese dukikirane hanyuma dushobore kuja mu bibanza vyiza nkuko tubandanya tuvyifuza. Bamwe bitabiriye inama bashima cyane ko iyo nama ari ngirakamaro kuko bituma baterera ivyiyumviro bakamenyesha ko intara mu ngifise uturusho twinshi kuko ngo ihana imbibe n'ibihugu bitatu. Bagasaba ko hambavu iyo migambi aho bagutunganya ibibanza bya ba mukerarugendo, kubaka amabarabara y'imigenderanire ahuza amakomine. Basaba kandi ko hoba korohereza abanyabitahe kugira ngo bakore bisanzuye. Mumenya ko ikibazo c'indero cavuzwe cyane kuko ngo intara ya Rumonge haciye imyaka 3 ibi ya nyuma.